Samia, shaka kumenya ibintu wari kurakora hange wari kurakora iki? Nishura. Maze iminsi mbona ibintu bihinduka kuri wewe, udahwa, ujya ibyo utahora ufungura, uryama amasaha menshi. Samia, ufise Inda? Inda ufise ni yande? Ndiko ndakubaza Inda ufise ni yande? Kutavuga nyishura shaka kumenya Inda ufise ni yande? Ushaka kumenya Inda? Ego. Ni ushaka kumenya gusa? Ego. Niwe wumva ko uradishika kanyarisa? Wibonye uriko uranyishura nkuko jewe ushaka kumenya Inda ufise ni yande? Oh, hage wasanga na yeni ndumu. Samuzi. Shaka kumenya Inda ufise ni yande? Inda fise ni asana. Yanze wabonye n'ubuzo utoka umugabo wanjye. Kandi tugeza guteka wabyumvise nyenye iki iyo mwamuzi ko mwaje kutuzuwese bamwicira mutekana ariko nibaza ko atari je kurabira baje ni wowe nyene Lina sana ibuka wavuye ukana gukuye aho navuye ndahazi naho ngeze ngo ndahazi bacumugana n'ukurindi bati zari magera zaragenda aho kwishira kugiye nze gusanga byose byaheze wabikoze wabitunganije kuko afite inda y'umugabo wawe sha mana yanje kumba n'ibyisi binzungurukanye mugabo wanje yagize ikibazo aragenda dore usinzi yari sinzi uko amerewe none n'umuntu agize ngo ndafashije nawe arampindukiriye ndamubona kazi ubwo ambwira ngo ndafise niyo umugabo wanje ndifuza kumenya ukuri kw'inda ese wowe bizogenda gute hamwe nasanga ari umugabo wanje ko ata mwana mfise muri runo rugo bizoherera he ariko ndizera ko umugabo wanje iryo kosa torikora ahubwo ico nosaba Imana nuko nobona gusa agarutse maze ukuri ko kaja habona namukuye kwa muganga aragira neza umuntu yamufatira abasoma bamutaje bamutwara kwa muganga bugenda musanze chandani y'ibitaro n'ataha ni batavuga navuga ararushe kandi ntarakira neza urabona izi zose ni inkovu aho bamukubise izi zose ni inkovu baramvujije kwa muganga ntihataha umugabo wanje yarapfuye n'ukuri
akenshi umva gasere muzima ntacyo nzokira ababikoze imana bababarira natwatetse nako tumugaburire turariko afungura burya yombi turagerageza turariko afungura ntitugire gose mugarura ntabwo mugarura ntabwo umukobwa nasigaye nzokira reka rero ndabe ko hari ibyo gihari yaje Evo, prešerim se vas. usanzwe Kumunsi kumutagata kuguma bamushasha mbiza rero ikinza isikindi wafashe ingingo yawe yanda warayikuye oya simbi narahuye kubera ko utayikuye kandi nakubikure uriko uratwenga sana uribaza ko ngaho hari umunezero umuntu aza twenga umva ari umuziki basizeyo dutambe umuraho turiho umuntu urabona ko nera kubwiye ati sani baramushimuse sani yaragarutse Imana ishimwe kwera kimwe cyane mbwa nizere ko ubu akomeye ameze neza ari aho nyene mbona afite inkoko nyinshi sawa n'ikintu cya mbere cyakinezereye ariko umwana wanje katangaye ico ndacumva ariko ivyo wicumva kandi ivyo turigenza gahoro gahoro ndavyumva ni mu rugo rwa sani si mu rugo rwawe uzomenye ukuntu wigenza n'ukuntu witwara ca ugenda ubandanye ibikorwa harimo cankwe ubandanye wari uri je nanje ndasubiye inyuma uzo turampa amakuru y'ukuntu biza bigenda okay ivyo mbiye ndavyumvise mugenda amenye kwitwara mu vya mbere nibi ntibizonanira sawa nzo sawa amasheri n'ukuri narababaye cyane numvise ngo bagutwaye byarambabaje cyane mugabo nanjye nubwo naye ngaha muri nifite intambara nyinshi umugore wawe yarantuka akamubita nukushiri akambwira nkorope umwana wawe nawe akaguma numva mbere byanse nabaye mu mubabaro udasanzwe nukuri ikintu ushaka ndashaka mana naroretse uti ntigeze akorohereza barakuri ntabwo yigeze anyorohereza aguma antuka ntacyo atakoze nukuri yaragerageje arankubita arantuka byose urumva bifatanye uko nukuri ariko nawe urimvira ko nakubesha uti kuva bantwaye nta mahoro bigeze uronka mu rugo antake umfitiye umwana nigeze korohereza aba ntabwo mubeshye nawe urimvira ko nakubesha ariko sa je nukuri ntabwo ndakubesha sawa ngiye kumenya icyo gukora
ngiye kugira gute kumenya ico gukora jewe nyene